nta mu content creator n'umwe abaho kwisi atangura ari original a 100%. Ahantu mwese mushaka kuvuga gute mujye ngo copy kore ngo birabujije kuri Facebook cyangwa kuri YouTube ngo bacagutera ngo copyright. Ubikoze nabi bagutera copyright nivyo. Ariko no kugira niki ndakona gukurikirana ama interview y'abaririmbyi benshi cyangwa abantu bari muri entertainment bakababaza ati ni uwahe muntu akwenspira kumuririmbyi kaza ngo je nkora nka jewe ngo je musindabangwa naka ngo sindabangwa abandi ngo je nkora nka jewe. Ngiye ndakubwiye kino kibazo ndakubwiye kino kintu watanga ukina filme kubera ko hariho abandi bantu batanga ukina filme warabiyeko. Watanga kuririmba kubera abandi bantu batanga kuririmba warabiyeko. Watanga gukina comedy kubera haundi muntu yatanga gukina comedy warabiyeko. Watanga gukina football kubera hari abandi bantu batanga gukina football warabiyeko. Sivyo? Rero nta muntu numwe kuri nosi atangura ikintu wenyine ubwiwe bwite wigikuye. Hari motive mporambaza ngo donc vite nsa umeze neza nta bishasha ngaho akacambwiye ngo byose byarakoze. Rero nta bishasha biba bihari. Iki donc gutora kwiba ku bandi sivyo gukopia ku bandi kwiba ku bandi ntabwo ari kosha. Ikosha no gutara content y'undi muntu ukayipostinga iwawe ukayuploadinga iwawe ibyo ni kosha vraiment ranahanwa n'amategeko na YouTube cyangwa Facebook iraguhana ikikutira copyright bikunze na YouTube ukayihagarika sivyo ni ndetse n'ibindi bintu tuzobibabwira ko ibihano ushobora kuronka iyo wagize copyright sivyo. So rero mu content creator ashobora kwiba ku bandi ibyo biremewe. Donc ushobora kufata nk'ino video ndiko nakora ukayitora ukayumviriza ukacivuga mu kirundi ciwawe ukayitora ukumva yide yariyo ukacivuga donc mu majambo yiwawe mu kirundi ciwawe cyangwa mu gifaransa ciwawe cyangwa mu congereza ciwawe mu giswahili mu rurimi rwawe wumva ko uvugamo mwe yideke gumari nyene mwe ukayivuga mu majambo yawe ndetse mu buzima bwawe wewe ufise ukuntu ushobora kuvuga ikintu sivyo. So rero ufatije content y'umuntu wumvise hanyuma uyimodifie uyivuge mu majambo yawe aho nta copyright uza kugira sivyo aho nta kosha riba ririmo. Rero nta mu content creator n'umwe atangura ari original a 100%. Oya tubitora ku bandi ukumva ukuntu abandi babikora then nawe uhindura style gusa niyo duhindura. Niba nakabivuga uko nawe ufise ukundi kuntu uza kubivuga then message ugasanga ni imwe mugabo itandukanye style zitandukanye. So originalité iva mu kuba wowe nyene wewe ugaforma donc content ukayihindura sivyo. Tora content genda wumviza abandi bantu kuntu bakora then ubikore kujya abandi babikora mugabo mu majambo yawe mu bwenge bwawe mu